abarundi benshi barashimye cyane intambwe wateye yo kuvugira ubwoko bwakorewe ihonyabwoko kuva 72 gushika 93, ariko hari abatavyumva kumwe n'abandi bo bakavuga ko bose n'ubundi biciwe itoba genocide y'abahutu gusa yoba y'abarundi muri rusange. Bivuga ko y'abarundi yakozwe nande abagiye kubwira ngo ati haragaze ko tuyikora rero ya genocide si leta yatanze ngo ahete abagiye kubishira mu ngiro bahawe ayo maliste baje gusoma ku misozi bakamenya ati twica naka tureka naka wasanga benshi abakozi ba leta. Hari abantu b'inzira karengane bo mu bwoko bw'abatutsi babigendeyemo nabo nyene ndetse bababajwe cyane no kumva uvuga yuko ari ihonyabwoko ry'abahutu ryakoze, ariko ntiduha agaciro n'abatutsi bahapfiriye cyane none bahasize ubuzima no munsi. Abo ntibishwe n'ihonyabwoko ahubwo ryarabahitanye, bahitanywe n'ihonyabwoko ry'abahutu. Ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwabaye mu Burundi mu myaka itandukanye, hari aho buhuriye n'ivyabereye mu Rwanda ko menshi bavuga ko ivyabaye ngaha ari u Rwanda rwabidukwegeye. Imbere ya 59 mu Burundi ata kibazo cy'amacakubiri y'amoko cyari kihari. Muga 59 aho amoko mu Rwanda asubiraniyemwo abahutu n'abatutsi bakicana, abatutsi barashoboye guhunga, sibyo b'abanyarwanda bahungira ino bamaze gusanga n'abandi, no kuvuga kagashavu bazanye kakababaro bafise bagomba kugashira mu batutsi basanze no kubereka bati aba bahutu naho mubana ni babi, ifuko muramwicungere neza kubera nibo batwishe nibo batwangaje, burya ko byahereye iwacu nta muhutu y'Rwanda ntawe y'Uburundi bose nico kimwe, burya namwe nimwe mukurikira. Ministre Olivier Nduhungire habaye inama y'abadepite mu Rwanda yamenyesheje yuko guverinoma ya Kongo ibikorwa ikora bidatanga ikizere mu masezerano yabo, ati gihe twari Washington tuko turaganira ivyo twabona kuri tele byaba bitandukanye uko twabona baguma batumako intwaro za rutura yabatumiza ko abacancuru cyane cyane bo muri Colombia ndetse ikarunda n'abasirikare benshi hafi y'ibice bigenzurwa na M23. Muri ico gihe kandi umuntu agaruka kibaza none Olivier Nduhungire ni porte parole wa M23 ariko barafasha gute? Ni bimwe twavuga kare nta M23 nta RDF. Ababanyi bacu aribo abanyarwanda baripfuza ko leta ya CNDD ihava burundu kuko ngo mu karere kose niyo ishigikiye Kongo ngo ibangamira u Rwanda gukora ibikorwa vyayo muri Kongo. Bega birashoboka yuko leta ya CNDD ishobora kuhava? Nukuri ntakubesha Jesse no mugabo CNDD kandi imyaka mvise n'ibindi ngo ntibinyemerera kuja eka aho nzigera njamo kuja kuwiturako ugiye kuvuga ngo ugiye kukura ku butegetsi bana je turi kumwe ivyo nabonye byo ntivyoshoboka ubunyene. Bivugwa ko Uburundi bugeze kure mu kugura ibigwanisho bikomeye cyane byo kurinda umutekano w'igihugu, aho ndavuga nka zandege ziraba akarere cyangwa mu kirere uko kifashe ndetse n'izirasa kandi zikarasa kure cyane. Bega abarundi ngiki bo kumva kubijanye n'umutekano wabo mu gihe ibihuha byo ari byinshi ko Uburundi bushobora gutegwa n'inyeshamba zitandukanye. Ubwiye zega zindege gusa amadrone iyo tujyanye baza amadrone batujyanye hejuru hari baturabira afise za vision nocturne ku buryo n'umusore banyuja butrubibe baba ubonye ari uwinjira cyangwa ari usohoka. Wumvije discours ya Nanga ni ya Moise Nyarugabo wabyo bije ngo batangiye kuvuga ngo iki bareko basaba Burundi ngo turasabye abarundi ngo baze ngo bakorana na twebwe ngo bareke Kinshasa mugabe ico buzira bakubwire bati yewe wigira amafyeta ntambi uri hiyo mugabo ngaha ntikivogera. Moise Nyarugabo muri conférence de presse yahaye abamesha makuru yasavye leta y'u Burundi ashimitse kureka gukorana na leta ya Tshisekedi ahubwo bakaza bagakorana nabo mu kurondera ritabara. Bivuga ko ico nsubira kuvuga Moise Nyarugabo avugamo ibintu muga kasimba ibintu bikomakomeye kubereka avuga ngo rede tabaro uyu munsi yayigarutse ko ni sawa yari yihebye mugabo no munsi ntashobora kukura mu kanwa ururimi ngo avuga aho rede tabara yazananye.
Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeza neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wese uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Buraya, ndetse mu bihugu by'abarabu ndavuga Mali na Saudi, bari Amerika, Canada, Oman, mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira muyogira umutumire adasanzwe n'umuzi musozi w'umukunda, aho benshi yabigishije byinshi bigiye bitandukanye. Ni Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga, ni intumwa y'Imana. Turabaha ikaze kandi murakoze umeze neza nta musonga turabibona. Yego, uramutse abakunzi bacu, dusaba abakunzi benshi ndabaramukije cyane abo kuri African TV. Yego, abagenzi banyu mpande babona. Yego, baragukunda cyane. Ayi ndabakunda. Nkunda ukuri, nkunda n'abakunda kuri bose. Yego, Apotre, turasozereye ukwezi k'umunani, twinjiye mu kwezi kw'icenda, dusigaje amezi 3 gusa kugira ngo ushobore gusozera umwaka. Uno munsi hari benshi batekanije imigambi plan y'umwaka ingene bizogenda, ariko abantu batarabishikako. Umukozi w'Imana ni giki wobwira buri muntu wese yinjiye mu kwezi kw'icenda kugira ngo asozere umwaka wiwe? Uvuga bonana nawe turi mu kw'icenda, hari abantu baba bafite imigambi myinshi bo batarashikako, taragenda gute, bamwe bihebuye, abandi babona ko bitazokunda, ariko hashize amezi 3. Giki wobwira abantu none ko bose bataza guterera imbere rimwe mu mwaka umwe? Bo ubwa mbere hoho iterambere no guhiganwa, guhiganishwa ibikorwa, ariko umuhezagiro w'ibyo wakoze ni Imana ufise kandi utangira ku gihe cyayo. Nico gituma rero uwo byoshika akabona ageze ahantu abo batawe mu mwaka hageze aho bageze nawe atarahigeza, yomenya yuko Imana ivyiwe itabyibagiye, ahubwo ifise igihe yamuteguriye nawe cyo gutera imbere. Yogumana ivyizigiro kandi akaguma ku bikorwa. Yego, ntucike intege, gumana ivyizigiro, hama gume ku bikorwa, n'ibintu bitegerezwa kuza. Yego, Apotre, no munsi tuzaka ku bintu bigiye bitandukanye, ubona ko hari byinshi baze kwigisha abarundi ndetse abanyarwanda, abanyamurenge, abumvura imvugo kirundi. Apotre, abarundi benshi barashimye cyane intambwe wateye yo kuvugira ubwoko bwakorewe ihonyabwoko kuva 72 gushika 93, ariko hari abatavyumva kumwe n'abandi bo bakavuga ko bose n'ubundi biciwe itoba genocide y'abahutu gusa, yoba y'abarundi muri rusange bivuga ko y'abarundi yakozwe nande. Bo ubwa mbere hoho nta muntu ashobora guhakana kw'inzira ikirasha umuriro n'umwotsi biboneka, ntivyoshoboka. Twarabyerekanye neza bikwiye yuko mu 72 mu gihugu cy'u Burundi leta yari ihari irongowe na Michel Micombero yarakoze ihonyabwoko ry'abahutu. Nivyo hariho abatutsi bashobora kuba bariguyemo, ivyo vyamaho. Nta gihugu na kimwe uzokumva habaye ihonyabwoko y'ubwoko kanaka ngo bupfe bwonyene, ariko riba ryateguwe rigashirwa mu ngiro yari y'ubwoko bwavuzwe. Rero ugiye kubiraba rero ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi ryarabaye kandi ryarateguwe. Ibintu bitangaza nuko abantu babona ibintu bifadika bahagomba kubica hirya kubwo kwibaza ngo bareko bavugira ubwoko cyangwa bakingira ubwoko bwabo, mu guhakana ikibi cyabaye kandi kuri kugaragara. Ihonyabwoko ingene riba ryarabaye mu bisanzwe nawo ni kugirira ko ihonyabwoko ryabaye. Ikintu ca mbere iraba yuko ryateguwe na leta, sivyo? Hari ico gihe hanyuma ikaraba yuko ryakozwe na leta, ikaraba yuko ryashizwe mu ngiro n'abakozi ba leta. Icemeza ko byabaye n'iki rero nuko mu Burundi abahutu bishwe, nuko habanje gukorwa amaliste yabo. None iyo liste bakoresha mu kwica abo bantu ntawe yanditse, ntaho yandikiwe, uravyumva? None abayanditse ntiyari leta yabanditse, sibyo? Abagiye kubwira ngo ati haragaze ko tuyikora rero ya genocide, si leta yatanze ngo ahete. Abagiye kubishira mu ngiro bahawe ayo maliste, baje gusoma ku misozi bakamenya ati twica naka tureka naka. Wasanga benshi abakozi ba leta, mu bacamanza, abagoronome, abadegite y'amashuri, abapolisi iki, wasanga byari byarabaye. Ibyo rero byarabaye
nibaza yuko icyo nasobanuye kandi nibaza ko cyafashije n'abandi nuko abahutu bapfuye 72 muri iryo honyabwoko ntibishwe n'ubwoko bw'abatutsi kubera ubwoko ntibwica hica intwaro mbi urabyumva kuko nta mututsi yishe mu izina ry'uwundi mututsi nta batutsi bageze assemblée générale ngo bagire icegeranyo c'inama bavuga ati twumvikanye yuko ubwoko bwacu buja kumara ubwoko bw'abahutu n'ikimenyamenya hari abatutsi benshi batari babayeho neza kuri iyo ntwaro yitwa ko ari abatutsi bene wabo nabo bicwa abandi bagapfungirwa ubusa abandi bakangazwa abandi bakanyagwa bakabaho ndetse batuntuye kandi byitwa ko ari intwari irongowe n'abatutsi bene wabo rero icyo gihe ihonyabwoko ryabaye abantu bagapfa tushobora gushujagiriza ubwoko bwose mu gihe abarikoze bazwi sibyo ndeka naguhe nk'akarorero uri kuribaza nk'umwana wo kwa Micombero cyangwa umugore wa Micombero muhuye ukamwagiriza ihonyabwoko ntumurenganije uribaza yuko iyo nama yo kuri ihonyabwoko uwari perezida icyo gihe Micombero cyangwa abashikiranganje barikoranye cyangwa abantu b'intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi babikoranye kwizo nama bazigisha abagore babo cyangwa bazigisha abana babo kubona umwana we ukavuga uti uje no mu genocideri ari bisha bagize ihonyabwoko ry'abahutu uramurenganije harimwo gufata umututsi yibereye mu ibusoni canke yibereye muyinga ahantu hariya za Butihinda za hehe ugafata uri za hariya mu camazi n'ahandi mu gisuru za Ruyigi ukavuga ngo uyo ngo ari mu bantu bamaze abahutu 72 abizi gute cyo ni murabo rero ikihari nuko ihonyabwoko ryabaye igisigaye kumenya n'iki rero nuko bamwe barikora bace bagomba kurifuka kubera ntabwo ari kuja kudekarara muri wone ngo avuga ati mu Burundi hahaye ihonyabwoko ry'abahutu kandi abarikoze ari babandana batwara mu gihe ukuri kugiye habona rero babandi nyene kuko baracariho bamwe cyangwa basifisa abana babo n'abandi bakoranye ibyo bakoze niyo bacagomba kumvisha abandi yuko ico kintu cyo kiravugwa ari ice kigomba gusibwa abatutsi bose sibyo abatutsi bose ntibishe ndetse n'abatutsi bapfuye bari kubazira kunyagaza abahutu sibyo hariho n'abandi mu ntuze mu namashikiranganje y'ico gihe bapfuye kubera batashikiye umugambi wo kumara abahutu uzubaza amakuru witwa mu nshingano yitwa ntuze Kabugubugu yishwe gute yera mututsi none ntiramwicingoza yishwe n'abandi ntiyishwe muri abo bantu rero bakoreho nyabwoko mugabo kora babonye yuko adafatanije nabo umusirikare muri leta nka Kinyomzi biciye haya kuri bita kuri soldat yenkoni yera mututsi rero ibyo bintu bagomba kumenya yuko ihonyabwoko ntibari hakane byarabaye abarikoze rero ni bareka bareka batohoza ukuri bagushira habona mugabe ica abantu batojaniranya ntibagira ikivunga ngo bavuye ngo abatutsi bisha abahutu 72 nivyo abakoze ihonyabwoko bari mu bwoko bw'abatutsi mugasa abatutsi bose kandi abatutsi ntibabatumye ntagira umututsi agendana ico kintu cyo kumara amacu kwicuza cyo kubona yuko umenga yambaye iceye yuko ubwoko bwabo bwakoze ihonyabwoko 72 si ubwoko bwarikoze n'ubutegetsi bubi bwari buhari yes hari inzira karengane ntiboza kumbara 72 kuko ubu hari abantu bisha abantu babatwara amazu babatwara amatongo babuza abandi kurira babuza kugandara babuza gufuba babo ivyo ni ibyaha bigenda biherekaya kuri cyacu Jesse ndimo nta nzu y'umuhutu kanaka uzosangamo uvuye ngo niyo bamunyazirwa nuko haba sinari bwahabejewe sinari bwavuke kuravyumva itongo ryiwe ntajye usanzemo mugabo hariho abantu batwaye amazu y'abandi batwara amatongo ndetse abana bacitse kwicumu kubera base n'abanyina bishwe bagaruka kuba bashumba n'abaja mu itongo ry'iwabo n'ivyo byaha byose wewe nk'umututsi umwe widegemvye wigendera ngaho
wari ugorewe no kuri iyo ntwaro yabo uca ufata iyo fagitire nawe bayikuzana imbere uje mu bayiriha sibyo cyaha rero bagikoze bemere bwa mbere hoho icambere cyo bakwiye kumenya ntibemere ko byabaye hama harondegwe byakozwe n'abandi abo bantu barikoze leta yaranabyoroheje n'ibiganiro byarusha byaraho byoroheje baca bavugana ukuri nibemere ukuri bako ati twabikoze haca haza ikibazo yeske barabahana canke bahabika imbabazi barasaba imbabazi abarundi bose barasaba imbabazi imiryango yabuze barasaba uko bigenda rero niko byogenda mugabo icyo ntemera kimwe ntihagire umusubira guhakana ko atahonya bwo kujyabaye byarabaye hari abantu b'inzirakarengane bo mu bwoko bw'abatutsi babigendeyemo nabo nyine ndetse bababajwe cyane no kumva uvuga yuko ariho nyabwoko ry'abahutu ryakoze ariko ntiduha agaciro n'abatutsi bahapfiriye cyane none bahasize ubuzima no munsi abo ntibishwe n'iho nyabwoko ahubwo ryarabahitanye bahitanywe n'iho nyabwoko ry'abahutu n'abatutsi bapfuye bahitanywe n'iho nyabwoko ry'abahutu kuko ubwicanyi bwari ko burakogwa si bo bwari bugamije bo babiguyemo kubera bitambitse muri uwo mugambi mubi wo kumara ubwoko era abatutsi beza rero iyo hageze nko kwibuka kuvuga nibashobora gushiraho nka monima cyangwa itariki mu Burundi yuko bati tuzatwibuka iho nyabwoko ryakorewe abahutu 2002 ni byiza yuko baca bagira n'urutonde rw'abatutsi b'intwari bapfuye bazira gukingira abo bahutu abo nabo hageze kwibukwa bakibukwa ariko mu bindi byo ntibumva yuko hariho nyabwoko ryakorewe abahutu n'abatutsi hari abatutsi bariguyemwo umugabo ubwicanyi bw'iho nyabwoko bwari bugamije guhonya abahutu sesa yego yes hari benshi bagize bashikiriza bigiye bitandukanye ariho kandi bamwe bagira n'umuco babakeneye kugira ngo bashobore kumenya bazaho cyambere barundi benshi hariho byababaje batavyakiriye neza bavuga ati no botre yakaza neza mugabo abatutsi nabo ntereka baha agaciro mbega kubera iki donko nakiyambuye yes yego apotre hari abasavye ko bafasha kumenya icyatsi ubwicanyi bwo muri Ntega Marangara ujya bwicanyi koko bwari bugamije iki mbega no munsi nigiye bwo kwigisha ugoruka bw'uno munsi ubwicanyi bw'Intega Marangara nakayobera abahinga kubera babukoze barenze bagenda bava ku butegetsi baranapfa bamwe batarige bavuga uwo bari bagiye kubana nabo wariwe jewe narabwiye yuko nigeze kwibara ico kibazo jewe ubwanje ndi umunyeshuri kuri Esta ndashibariza Major Pierre Buyo yatwara igihugu ico gihe hariho amanama ari karakorwa mu gihugu hagati y'ukumvisha abantu impamvu hari intambara mu gihugu donc hari imigwigwana n'aba CNDF bari bakiri mu ishamba bagwana na FAB ico gihe baratoye abanyeshuri bashobora guserukira abandi kuri etablissement babiri baje mu nama y'umukuru w'igihugu yabereye muri sare hajya kuri ETS rero mu batowe kuri Esta je narimo mu bibazo nabajije hari haje Buyoya haza na ministre wa education yitwa Prosper Mpawe nayo na ministre wa interieur niho yari donc na maire de la ville niho bari je nakimwaje ndavuga nti nyakubaho president mu 1988 ko twumva indege zagiye hejuru y'ikomine zibiri imwe yo mu Kirundo yitwa Ntega n'iyindi yitwa Marangara bahana imbibe yo muri Ngozi zikarasa mu banyagihugu mwotubwira ikirobere cyaje cyateka yagiye mwariko mu Rwanda umwasa avuye he yitwa nde ko gushika uno munsi tazi na gikiroberi cyari cyateye muratubwira abantu bapfuye bitagenze gute ko byatumye mbere banasubiranamwe bamugasanga aho batutse baricanye bazira ibyo batazi intambara mu gatoyi kabirahotse bari abantu bazize iki cyo kibazo cyo nishu rero gushika ubu rero mbajije uti iriya ntambara yoba yahitanye abantu gute canke yitwa ngo iki ntavyo nomenye nibaza yuko severe iri mu byo izodutohoreza igaheza ikatumenyesha ukuri
ibyo byabaye muri Ntega na Marangara. Yego. Yes, ni ibintu kugeza no munsi bikiri mu gipfungo. Yego. Abarundi batigeze bamenya ukuri. Kumbura n'abantu babizi muri komite baraza kudufasha kugira ngo bashobore kudufasha ku muco wabo. Mbega intambara yatewe kubera iki? Kuko biboneka ko Burundi habayeho intambara zagiye ziraca intege abarundi benshi bagiye batandukanye. Mugabo kandi ugasanga intambara bagwanye canke baguyemo batazi uko zimeze. Igiki uno munsi zo kwigisha ugaruka guno munsi ndetse na Jean Hane Hasho iri kiramuka kino gihe. Mbo ubwa mbere hoho nyene cyo mu kwiga akunda kubivuga. Nta Murundi atabuze. Nta muryango n'umwe utagize icyo homba muri izi ntambara. Sibyo? Yego. Uburundi bwasubiye inyuma mu iterambere kubera ingorane z'indyane zagiye ziracamwo. Murazi yuko buri myaka 10 wamenga ni deni dufitiye satani ngira ngo cyo kunywa amaraso y'abarundi. Abantu baracanamwo. Uno munsi abantu bagatemana, bakarasana, bagacumitana imyampi n'imigano n'iki. Kandi ejo bariko basangira inzoga. Bakundana. Mugabe biturutse hehe kuri bwa butegetsi. Usanga bufise imisi yose ico bugamije gushika ko mugabo buhagishika karuko bahanje gusesa amaraso y'abantu. Ubu rero uwo murongo leta ihari yarawuciye. Yavuga ati vyabaye byarabaye. Badutohoreza ukuri tumenye ibyabaye nitwamara kumenya ibyabaye turabane mu maso ko twese twaragiriraniye sibyo noneho dusabana imbabazi twubaka Burundi tugendamo twese turi kumwe mu iterambere dusange nivyo rero bona bariko barakora mugabo abandi ho ugiye kuraba nta gwanko twovuga yuko gwigeze rubaho gw'umwimerere hagati y'abahutu n'abatutsi nk'ubwoko ahubwo yabaye ikaratambi y'ubutegetsi bwigeze kuba buhari uwo muzi rero bamubi bamwe bakura ari imfuvyi kandi barafise basa bafise n'ivyo ari batunze bafise nakazoza imbere yabo ivyo rero byatumye bitera ibikomere mu mitima umuntu akava mu nzi wabo atacu yarabuze se yari umudepite canke umudiregiteri w'ishuri canke umucamanza kanaka canke umukomeresa ariko araza utuntu agashagenda gakurira hanze mu magogwa yo mu buhungiro itongo ryo riko rimwe n'uwundi inzu y'iwabo nziza arabandi bayibamwo ibitungwa by'iwabo biriko bikamwa n'abandi canke biribwa n'abandi imyaka 40 ikagenda ikikubita hasi no kuvuga hari bikomere biba byarakuriye mu bantu byo kutamenya n'ingene ivyo bintu byabaye ntazi se canke nyiraho ari nimva yiwe ntayaze kuko ntiyahambwe bamwe urabona babahamba ko babatera ko bitoka abandi imikaratusa abandi bakabubaka amazu basanga n'ingorane rero muri ico gihe rero nuko abantu bokumva nkuko wari uvuza nouvelle generation Burundi bwarigeze kuba mu bihe bibi bimwe twovuga tuti reka rucire kugahereza tugire gutya kibikagaruke kandi Imana ishimwe kuko leta ya president yishimye no munsi ugiye kuraba n'inzego zikorana nawe zaragwanye urugamba rukomeye ku buryo icyo amacakuri caraheze uno munsi urabona yuko ikintu bihutiye cyambere twonamushimira no gusambura ivyo bihome byose byatandukanye abantu donc amacakuri y'amoko urazi yariho sivyo mugabo no munsi urabona yuko ntayo yarakuyeho amacakuri y'amadini yaravuyeho amacakuri y'imigambi ubu nta muntu agituka n'ubundi ngo ntibasanga iyo mugambi noneho ndabona ubu bose bagazeho bitorera umugambi umwe uravyumva mu yindi mvugo bageze neza kubera uno munsi nta murundi atiyumvamo ko Burundi ari igihugu ciwe rero ugiye kubiraba niyo histoire bo kwigisha ukuri kumaze kuja habona kugira ngo abana bamenye bati harigeze kuba intwaro mbi harigeze kuba ibihe bibi ariko haraza igihe ciza abarundi bari yubaka mu muryango mwe nico cigwa abantu boronka ntihagire umuntu arabi gitsure mugeze yo bamwite mubi kuko nta cyaha kivunga cyabaye gifise abagiteguye gifise abagishize mu ngiro ariko hageze yuko kija habona ngo kibagire baca bagomba gucitirira ubwoko bucanke buriye ni byiza yuko rero tugendera kuri iyo jambo nyene cyo ya president yishimiye yavuze ati nta muri numwe atageze ingorane muri iki gihugu hitwobihoramwo reka tuvugane ukuri tugiriranira imbabazi twubaka Burundi twese turi kumwe yego yes
ni ukuvuga ukuri kugira ngo turekuriranire kandi twubake uburundi bushasha. Ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwabaye mu Burundi mu myaka itandukanye, hari aho buhuriye n'ivyabereye mu Rwanda, ko menshi bavuga ko ivyabaye ngaha ari u Rwanda rwabidukwegeye. Ubivuga ko iki? Iyo sinovyemeza cyangwa ndabihakane, mugabo abantu boheza bagatohoza neza, kuko amateka aravuga yuko imbere ya 59 mu Burundi ata kibazo cy'amacakubiri y'amoko cyari kihari. Muga 59 aho amoko mu Rwanda asubiraniyemwo, abahutu n'abatutsi bakicana, abatutsi barashoboye guhunga, sibyo? Abanyarwanda bahungira ino, abandi bahungira muri imisozi ya Kongo y'abanyamurenge n'ibindi. Bamaze gusanga n'abandi, no kuvuga kagashavu bazanye kakababaro bafise, bagomba kugashira mu batutsi basanze no kubereka bati aba bahutu naho mubana ni babi, ifuko muramwicungere neza kubera nibo batwishe, nibo batwangaje, burya ko byahereye iwacu nta muhutu y'Rwanda ntawe y'u Burundi bose nico kimwe, burya namwe nimwe mukurikira. Naho rero bamwe bavuga bati nuko iriya ntwara ya Bamicombero bacibona ati turabingere tugerageza kwikura ko abahutu b'incabwenge, abahutu boje imbere y'abandi mu mugambi w'icanka uwundi, bagaca bagira za ntonde zo kuraba abantu bo mu bwoko bw'abahutu bashobora kuba bafise ivyumviro bisumba iby'abandi bo bayobora mu mugambi w'icanka kanaka. Barabica bazira ubusa, atani ngorane bari bateye mu gihugu, n'ubutegetsi bwabo bavuga ngo bagomba gutembagaza sibwo, ni kinyoma, kuko ugiye kuraba abantu bishwe n'abana bacyubwenge mu mashuri y'intango barabica. None umwana wa mbere mu wa kane mu wa gatanu wa primaire uwo mwagereza kudeta, umudandaza atize yinyongera ikinga rya matabaro, akaja mu Rumonge gupakira amamesa, akayadugana igitega canke mu Ruyigi, akajya ivyivuye mu vyuya vyiwe, wo kubera muranye inzu y'ibati, nubwo yaguze radio kaseti, ukabona yaguze ikirato, ucibura ko nawe ari danje ugacumwica. Nukuvuga ivyo ugiye kubiraba birashoboka ko ari byo, canke ugasanga hari ukuri kundi kuri muri yo tutaramenya. Dukwiye kurindira rero severi kabanzi gaheza ibyo bintu. Yes, mu makuru yo mu karere uno munsi ariko bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubona neza yuko mu karere iwacu twatanzwe n'intambara nyinshi cyane, habaye mu gucanamo ko mu karere ibihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi Minisitiri Olivier Nduhungire habaye inama y'abadepite mu Rwanda yamenyesheje yuko guverinoma ya Kongo ibikorwa ikora bidatanga icyizere mu masezerano yabo. Ati igihe twari Washington tuko turaganira ivyo twabona kuri tele byaba bitandukanye, uko twabona baguma batumako intwaro za rutura, yabatumiza ko abacancuru cyane cyane bo muri Colombia, ndetse ikarunda n'abasirikare benshi hafi y'ibice bigenzurwa na M23. Bivuga ko iki mu gihe hariho nibyumvikana yuko umengo ariko arasaba cyane yuko M23 boyikuriraho abasirikare. Ubwa mbere hoho ibyo uvuze nibyo yarabikoze mugabo arahengamye. Muri uwo guhengama nuko mu byo bumvikanye Kongo ntiyigeze yakwa ubwigenge, ntiyigeze yakwa sovereignty, ahubwo mu masezerano kirimwo nuko bavuze yuko umuhari w'ikirobere witwa M23 mu byo byihutirwa usubiza uturere wafashe. None kuva ayo masezerano abaye hari santimetero kare barasubiza. Muri ico gihe rero no kuraba neza, none nimba barasinye bakavuga yuko bagiye gusubiza uburere bafashe, ahubwo ntibabusubize, bagomba ahubwo yuko bagura. None Kongo yoshibandanya igaceceka, yacabiza uburenganzira bwo kugwana n'umwanzi, kuko bavuze ati ntimusubire kurengaho, bagaca bagomba kuva za Bukavu, bagomba kunika abasoda bace za Bijombo na za Muramvya bagende mu Minembwe na kandi gace bagiye kwigarurira. Muri ico gihe Kongo nayo ashaka kuvuga ati no ntibishoboka, sivyo twumvikanye, mwemwe mwahumye amazi amakungu musinya yuko muri gusubiza uturere Kongo igasubirana imbibe zayo zose, muga murabanda yamwiyagurira. None kandi mu kwagura bagende bararasa, yega so gutambuka imetero kujya kubaguza itongo kugira wagura akarere urarasa, wisha abanyagihugu. Raba inyuma y'amasezerano o ni yonyene
na Human Rights Watch yagiriza M23 yuko yisha abantu kandi b'abasivili abahutu barenga 300 barabica nubwo bavuga ngo ni sakarane bavuga ko ari 300 hari n'umuryango wo mutwara umwe bishe bagwicara n'umugore n'abana kora yanse kwifatanya nabo donc babandanya barokrita d'abord bagomba kwiyagurira uturere no kwemplanta administration yabo kandi bakayikomeza sinze ko babonye n'ahantu nabonye idarapo rya Kongo bamaze no gushira mu izina ngo Kivu sivyo mu yindi mvugo yabaye republika yinjiye mu yindi none wumva leta ya Kongo yocirera amaboko nk'ibyo bishoboka icya kabiri ese hari ahantu handitse yuko leta ya Kongo irasubira gusoma ibigwanisho yiga no gutogira umwasi kuri M23 ejo haje kuza umwasi aturutse ahandi none kwirarira barayibujije icyo ni ikintu kimwe gushira amasezerano mu ngiro ni impande zose mugabo cyane cyane we uri mu karere cyangwa ku butaka utarekuriwe hanze urekure n'ubundi ho Kongo ni igihugu kiri souverain kiteza kusovegara dantuze les frontières no kurinda abanyagihugu bayo muri ico gihe kandi umuntu agaruka kibaza none Olivier Nduhungire ni porte parole wa M23 ariko barafasha gute ni bimwe twavuga kare nta M23 nta RDF nta n'u Rwanda nikimenyamenya kubera iki bahamagara ibiganiro by'intambara iri hagati ya M23 na Kongo hakitaba Nduhungire ni ministre wa leta zibiri ya Kivu ni Rwanda kubera iki hatitavye bajyanye bariko baragwana mugabo garanti y'amahoro muri Est ya Kongo bakaje gusinyisha u Rwanda suko bazi yuko u Rwanda ariko ruri n'utuntu abantu bakoze baribaza rero urumva rimwe na rimwe biri mu karere no kuraba neza kuko mu ntambara mwene izo yo bamaze kwibigana umwe wese yikurako kandi mu kwikurako yagiriza mugenzi we hasigaye abasinya amasezerano les arbitres nibaza yuko barakurikirana umwe wese ingene ari karashira mu ngiro amasezerano yasigi rero ntibabyo kumva abantu bariko barakizanya canke bagirizanya kandi ari bari n'imbaruso canke inkomoko zayo matati ngo umuntu acavuga ngo Nduhungire ivyo avuga ngo nukuri kandi ari umuburanyi atari umucamanza yes iyi nimwe muri yojo bariko baramubaza ibijanye n'amasezerano canke n'ungene ibize kuri uno munsi Rwanda cyaba icyaha kandi mu by'ukuri kwirinda biremewe yari ikukijanye no gukuraho ubwirinzi umve inyishu yahaye ubwirinzi inde yirinda u Rwanda gukuraho ubwirinzi yuko basabye yuko u Rwanda gukuraho ubwirinzi Minisitiri Nduhungire yamaze impungenge abadepite ko u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikigenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano ubwirinzi bw'u Rwanda icyo buvuze ni uko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 itazongera kubaho ukundi ko bidashoboka yuko leta y'u Rwanda ishobora kwemera ko umutwe w'abajenosideri wahawe intebe imyaka 30 igashira amahanga arebera MONUSCO yicayaho rero niyo mpamvu ari izo ngamba z'ubwirinzi nta gihugu cy'amahanga rero ibihugu by'amahanga bihora bitubwira ngo kuri izo ngamba z'ubwirinzi cyangwa se ngo kuri ingabo zanyu hariya ibyo ngibyo uko byagenda kose ni navuga ni survival y'igihugu ntabwo tuzicara aho ngo turindire ko abantu baza gukora ibyo bakoze 1994 tubyemere ibyo ngibyo bizashoboka niyo mpamvu twarababwiye tuti ingamba z'ubwirinzi tuzazikuraho ariko murandure icyateye izo ngamba zijyaho yindi zijya kabiri critical mineral value chain gusa ku rundi ruhande Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko ibikorwa bya guverinoma ya Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo bidatanga icyizere cy'ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ibikorerwa kuri terrain kuri ground ubu bidahura buri gihe n'ubushake bwagaragajwe mu biganiro bya Washington mu gihe Washington twabaga turi mu gushyikirana mu kuganira twabonaga ibibera kuri terrain bitandukanye kubera ko habaga ari leta Kongo itumiza izindi intwaro za rutura
ikatumiza n'abandi bacanshuro cyane cyane noneho bavuye muri Colombia, ndetse igashyira n'abasirikare benshi ikabarunda hafi y'igice kigenzurwa n'umutwe wa FC-23. Ni ingingo avuga yuko byose bihari kugira ngo bashobore kwirinda amakandi ko badashobora gukura abasirikare bari mu gihugu ca Kongo mu gihe bo bagiye kurondera umutwe wa genocide bakoze mu gihugu cy'u Rwanda, genocide ko badashaka ko bisubira kuba, rero ifoke babasanga iyo bari. Ubwa mbere hoho umwana murize ntakugwa intozi. Umwana murize ntakugwa intozi kubera iyo umuntu amenyereye kubesha ashaka kuvuga ibitari byo, n'umunsi yovuga ukuri ntibavyemera. Urabyo? Kuko amasezerano basinye, u Rwanda rwasinye yuko rugiye gukuraho ingabo zabo, sibyo? Ubwirinzi bw'igihugu ntibuba hakurya y'urubibe rw'igihugu cyawe. Urinda igihugu cyawe ukirimwo. Muga mu gihe ujabukanye ubwo bwirinzi bwawe ukaja kuvogereza imbibe z'ikindi gihugu, ntibukira ubwirinzi wateye. Wateye. Kuko ugiye kuraba ibyo bariko baravuga, hariho ikintu citwa interahamwe. Narumvise na pase bavuga yuko ngo interahamwe ngo zavuye i Kongo ngo ziza guforomerwa ngaha mu Burundi. Kiyumvira ico kinyoma kihari kingana gutyo, umuntu yovuga uruntu runini nk'ubwo ukayoberwa aho ziriko ziragirirwa. Ntibavuga ahantu ziri, ntibavuga n'igitigiri cyazo, ntibavuga n'izina ry'umwe muri abo bantu, mwe bakavuga ngo hari kugira ngo abantu bagume bumva yuko n'ubundi Uburundi ari nk'ihwa rishinze mu kirenge cy'u Rwanda. Atamahoro burabudonko interahamwe zinjiye mu Rwanda, mu Burundi. Mu yindi mvugo bagomba kuvuga bati n'ikindi gihe nk'umunsi u Rwanda goza rukarasa mu Burundi. Birumvikana icyatumye ruja kurasa muri Kongo nicyo gitumye kiruza kurasa mu Burundi ruriko ruhiga interahamwe. Uravyumva? Rero muri ico gihe nico nagitumwe nakubwiye nti iyo umuntu ariko aravuga ataka mu bintu nabiriya, abantu bamaze kujana ibintu byabo ku meza, haba hasigaye igikorwa cy'aba expert baza kuraba ati ibi bintu banaka ariko baravuga nivyo canke n'ugwitwazo kugira ngo ntibave muri Kongo. Muri ico gihe rero amakungu ubu ni yafise ikibazo cy'u Rwanda na Kongo. Si Rwanda ruvuga ngo ndabikora ubu ndabyifuza uku ndabishaka uku. Byaramaze kuja ku ntebe y'ibiganiro, barasinye. Uravyumva? Mu gihe rero basinye umwe wese afite ibyo yiyemeje. Mu gihe ibyo yiyemeje atabishize mu ngiro, haba hasigaye za nguvu z'amakungu. Sibyo? Kuko nk'ubu nimba bavuze bati ingabo z'u Rwanda zavuye muri Kongo, hagaca hasigarayo bajya abantu bitwa nyene kandi ingabo z'u Rwanda mugabo zitwa M23. Ejo bagasubira kurasana. Amasezerano avuga yuko u Rwanda rudafise uburenganzira bwo gutanga umusada kuri izo nyeshamba. Sibyo? Kandi ko mu gihe burasa Kongo bagahunga bahungira mu Rwanda, u Rwanda rukabakira rukabahindara, haca haba application ya droit de poursuite. Ni droit international. Uravyumva? Ni nayo u Rwanda ruriko rurumva ivyo bavuga ngo bagiye guhiga interahamwe zase zikoze genocide y'abatutsi mu Rwanda. Ni itegeko rimwe mu mategeko mpuzamakungu agwemerera yuko rushobora kuja gukurikirana uwo mwansi ku butaka bw'ikindi gihugu, mu gihe icyo gihugu kidashoboye kubafasha kurwanya uwo mwansi. Na Kongo rero umunsi byoshika bakarasana nyuma y'amasezerano yagiye ngaho M23 canke twirwaneho canke undi muhari wose ukiru kuja mu Rwanda, u Rwanda rukabakira rukabaha ubutaka aho bashinga ibirindiro cyangwa bagwanira. Kongo ifise uburenganzira bwo kuvyora frontiere, bakaja kurasana barasanira mu Rwanda. Igihe rero
nibaza yuko bovyevita kuko ni ubwo bwoba bumva bace bavuga bati ko tubona Kongo ikiguma igura ibigwanisho kandi vyegereza ku mbibe si uburenganzira se hari igihugu na kimwe kidafise ibigwanisho ku mbibe rero naho wumva bavuga muga mu yindi mvugo no kuvuga yuko nubwo basinye amasezerano urumva bo kuyashira mu ngiro bavuga ati tworondera inyenda muvano ya ndyogo imwe bavuga ati warikire mu ntege wicaye rimeneke uhagurutse rimeneke tuburabuza ayo masezerano ntaje mu ngiro tube turashobora kwexploita Kongo n'ubundi tugumeyo ivyo rero ni intambara za politike mugabo ibibazo bimaze gushika ku meza y'ibiganiro bigahagarikirwa n'amakungu nta gufina kuba kurimo utabikurikije baraheza bakamenya ibihano bamuha ingene bingana yes ku munsi weje Corneille Nangaa yuguruye umwaka w'amashuri muri Kivu ndetse aho mu burere bashoboye gufatamo yuguruye umwaka w'amashuri yego no munsi hamaze gushingwa leta zibiri ko kuno munsi ko banabigisha no munsi imishara yabirahari abaganga imishara yabirahari bahembwa na M23 no munsi inguvu za M23 zoba zarabaye nyinshi yini mvugo urumva yaramaze kubikindi gihugu ariko no kwihenda kuko ni bimwe byo kugomba gupressa yuko Kinshasa yobona ko ibintu bikomeye ati n'ubundi ifuko turaba ibyo bashaka tukabibaha bana baravuze ati mutwugurira amabanki hanyuma nico kibazo cyuko bago bati abashuri urabona banka yuko abene gihugu bo muri Kivu ya ruguru bagumuka na M23 avuga ati mwe muduhenda ko mwaje kuturibera kudutabara none abandi bana bariko bariga bacu baheze mu mazu y'imyaka abana bariko baratakaza muzoyituriha gute tumure ko mwadusutse nico rero cyo guswatanisha agace avuga ngo nduguruye ngo umwaka w'amashuri atagira ministere ya education ninda zotanga diplome izo diplome bagomba hakamara imyaka bariko bariga bataravuga ati habaye ntuzeye igihugu citwa Kivu izo diplome zo bavalide nande cyumva ko guhenda abanyagihugu ubwo leta hanyuma abo bari bo bazohembwa na M23 iri kukura budget question mark ninde ariko arayifasha n'ibindi bihugu inama shikiranganje ya M23 yakoranye ryari naho urumva ibintu bigoye kuko hajya mu bisanzwe bavuga ngo mubeshi uramuherekeza gushika ku irembo hari ibihe bigenda birakurikirana ugasanga naho uvuga ngo wowe ngo urafashe ahantu urahiziziye hari ibintu bimwe bimwe zogenda biguteranya n'abanyagihugu bukebuke bavuga ati twe none ibi nibi ko atavyo dufise abandi babifise tuve ko kuko niwe uri kura tugirira nabi turi mu bihano kubera wewe rero kwera kwanka kw'abanyagihugu babagumukana naho bavuga bati dushizeho ingingo yitwa kunuku ariko bakwiye kumenya nimba hariho abana canke abavyeyi babo ayo mashuri bagiye kwiga ninda zobakosora ninda zobaha ibibazo by'igihugu ko hari amatest nationale aba yeske nimba hari umuntu ari mu mwaka wa nyuma rero nke diplome hamwe yoheze iyo shuri bitaradadanuka ibya Kongo na M23 diplome yiwe izoba valide na ministeri yiwe naho rero bigore yes bivuga yuko uburere M23 yafashe buri mwinzahabu nyinshi ariko kandi bamwe hagira amakenga ati none hamwe umugwi M23 umara igihe kinini muri ubwo burere kiri tugeze mu mezi 5 6 indwi ko kwinjira hafi umwaka wose mbega M23 ntizo imaze kwiyubaka mu buryo ibifise amafaranga menshi hamigashobora kwifashisha izindi nguvu zidasanzwe ivanye n'uburere yafashe nkizi shobora gukoresha inzahabu ubutare butandukanye kugira ngo bashobore reka nakubwira burya ntibashobora kuronka amafaranga yo mu butare asumba Savimbi yararonse muri Angola Savimbi y'imizahabu nyinshi cyane n'ubutare bwinshi cyane kandi yari yishimiye abanyamerika kuko Savimbi uzi yuko yigeze gukomera kugeza haje hanze muri Amerika n'ahandi bakamusasira itapi itukura n'umukuru w'ikiroberi José Eduardo dos Santos perezida wa Repubulika yajeyo ntibamuha amabonere nk'aya Savimbi
ariko umunsi Jose Eduardo Santos agira amasezerano n'ibyo bihugu bindi babwiye Savimbi bati ye bana wewe rero ibyo twaho dukorana stop tugiye gukorana na leta haranga so bamwirasiye none nta nguvu wogira rero ngo uvuye ngo ufite amafaranga uzo yasubye igihugu ibyo ushoboka yego sibyo yego rero muri ico gihe wishimiye ibyo mu bisanga ufite garanti nk'iyivoka rihiye umwanya n'umwanya ivoka rihiye urayo utaririye buca ryabutse ni garanti haje n'umunsi umwe rero ni ibyo byo kuvuga ati bimwe abarundi bavuga ngo barikomeje umuntu ngo yarikomeje kana uko no kwikomeza kwa nanga nyene ariko mu bisanzwe ibyo ntiyoba tushobora kuvuga ngo ndafise inguvu ngo jewe ngo nzokwiyempoza ngira ibi nibi kiretse nimba mu masezerano baravuze bati ikimanyu ca Kivu leta ya Kinshasa ivuze yuko igihebeye abo bantu bahafashe mugambe ahubwo basinye bavuga bati twebwe dusinye yuko ahantu hose bafashe baharekura hakaba contrôlé par l'administration ya Congo Kinshasa gouvernement ya Kinshasa igisirikare igipolisi education santé ubuzima bwose bw'igihugu bube contrôlé na gouvernement ya Kinshasa none ko babisinye kubisinyoza ko bizoborohera ikibazo kigoye rero abari muyabira bari muyabira habageze muri muntu urinde pe yego yes yes ababanyi bacu aribo abanyarwanda baripfuza ko leta ya CNDD ihava burundu kuko ngo mu karere kose niyo ishigikiye Kongo ngo ibangamira u Rwanda gukora ibikorwa vyayo muri Kongo bega birashoboka yuko leta ya CNDD ishobora kuhava kubera ari u Rwanda rubishaka kubera ko mu karere ka Afrika y'ubuseruko leta y'u Burundi nishigikiye Kongo ndakubaza yuko mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni ikihe kindi gihugu kiri muri uwo muryango urumva kivuze cyo cagiriza CNDD-FDD canke leta y'u Burundi uretse u Rwanda tubicurike tubicurure muri ako karere k'ubuseruko ni ibihugu bingahe biriko biravuga yuko u Rwanda ari ikibazo mu karere birashika kuri bitatu none uteje umutekano mu karere wumva ari inde ni hagati ya leta irongowe n'umugabo CNDD-FDD ni y'u Rwanda irongowe na FPR ni iyihe wumva mu karere bavuga bati ni tubuje umutekano ivuga cyane ni leta ya FPR none wumva u Rwanda bya bindi baba bati banegura batikwije byahenda bakwaje wewe wumva u Rwanda runegurwa n'ibyo bihugu byose ari ugaruka rukanegura ikindi gihugu ataco cagirizwa n'ikindi gihugu kindi kubera uvuga uti dupfa yuko wagiye gutabara abanyekongo nagomba kubamara nishikire ku nyungu nijyo kosa abarundi bozira yuko bumvise amaborogo y'umubanyi atakate ni mu ntabara umwansi yanteye akagenda agahagarara hagati y'uwateye n'uwatewe amahoro akaboneka ahantu ahagaze ukabyita ko ari byo bibi ari byo bihungabanije umutekano mu karere kubera umuntu yakubugiye kwica no kurenganya uwundi muntu cyangwa ikindi gihugu niwe wiswe ikibazo kibaye watabaye ntikibaye wateye hama ikindi nacyo ni ukuri ntakubesha Jesse ni umugabo CNDD-FDD kandi imyaka mvise n'ibindi ngo ntibinyemerera kujamo eka aho nzigera njamo uravyumva mugabo nk'umuntu arabe ibintu akavuga ukuri uko bibona kwifuza yuko wozinduke ejo mu gitondo ubona CNDD-FDD yavuye ku butegetsi aha mu Burundi sha uryame usinzirire ntuzikangura vuba byabaye ntabyo mbona ushingiye kuki gapotre shingiye kuki hirya y'icyo ntitwari mu isabukuru mu ntara ya Gitega ntabyo wakurikiranye y'imyaka 20 CNDD-FDD imaze iri ku butegetsi warabonye ibyabaye warumvise intahe zashinzwe
kandi ntawo bibeshuza bijya byose byarabaye uravye ngene umugambo David wagiye uhiganwa n'iyindi migambi kuvushika uhiganwa n'ibindi bihangange usanzeho ukiva mu ishamba ukagenda utsinda uno munsi hagazaho abanyagihugu bawutora bose bakawutora wonyene uhenze mu gihe ukomeye gusumba ko wari ukomeye ejo ukiwubona na magara make ku buryo ucuvuga uteje uzoba wavuye ukuweho na ntiwowe urasanga ubushobora bwa mbere urimwe abagwanyi gusa sinzi ko waravye defile yabaye Gitega guhera ku bana b'imyaka 3-4 bazi ico bita kuba patriote gukunda igihugu bigishwa gukunda igihugu bigishwa kuba ingabo ingabo ku rugamba ingabo mu iterambere mu rugamba rwo gucungira umutekano mu rugamba rw'iterambere mu rugamba nyene nivyo barimo barimo mbona kazoza urumva haba mu migere ntiwo ushobora waripanze neza ni ukuri ko Imana sinakubesha ntuzoje gukomereka nta kubariye wapi yego ya kuja kuwiturako ugiye kuvuga ngo ugiye kuwukura ku butegetsi bana jene turi kumwe ibyo nabonye byo ntivyoshoboka ubu nyene kiretse ari Imana yo mwijuru nayo ntacyo bagira kuko article ya mbere y'amategeko agenga umugambi wa CNDD-FDD ingingo ya mbere ivuga yuko CNDD-FDD yose babigiye inama bagahuza umutima n'inama bose atawuvuyemo bemeye yuko Imana bayihaye ikibanza cya mbere izoshigikira wewe uri kugara amashengero izoshigikira wewe uri kuzana ama homosexualité n'amavortement autorisé uri kushigikira ibiyayura mutwe hanyuma Imana yo gushigikira wayigize ya mbere bakigisha abantu gusenga indongozi z'igihugu guhera kuri perezida wa Repubulika akomoka muri uwo mugambwe bose bumvikanye ku munsi wa 4 nta numwe arya kandi bafise ivyo barya bose barisonzesha bakaja imbere y'Imana cya kibazo cya mbere bakayubaha bose bakirirwa ku mavi atawuhagaze bose bubasha Imana bayisenga ingabo ziri ku rugamba abagenero zamanyama y'abagenero mu isi wewe mugabe ingabo abagenero mu gihugu cyacu gasanga barafise umunsi ukwiya muri cubahiro bakaja imbere y'Imana bagapfukama bagasenga kwa guhuza umutima n'inama iyo Mana ukabona umunsi umwe yoshigikira wewe uvuga ngo iragutinya ikareka gushigikira abayitinya bakayubaha bibaho ivyo ni ibintu abantu batabona abantu bagapfa kuza ngaho bagapupagura ngaho ku mamikro muzenze bivuze ngo turabona ivuyeho wimbonera kure ni imbonera kure ni izina ryahawe ugwaruka ruhurikiye muri uwo mugambo CNDD-FDD ni nkuko muri FNL babise ivyuma vy'indege ni nkuko muri Polon babita abajereri ni nkuko muri Frodo babise abajedebu uravyumva abajedebu uravyumva none abo bose ni izina bitwa none ni kindi cyo giterabwo ahubwo no kwitinya nta kibimbona yego no kwitinya ni mu yindi mvugo yo kugomba kuvuga ati yataba CNDD-FDD yataba leta y'u Burundi twokwigiza ibyo dushaka mu karere mugabo hari intari ryamye ha hepfo yacu ha yitwa Burundi kandi irongowe ubwo Burundi burongowe na CNDD-FDD aba bantu baratujije kwigira amagandigandi ngaha nivyo nayo muri byo kuvuga ngo ejo wobo yikuraho shaje simboni ikibazo simboni ingene byo bigenza ko yego oya biracari n'igifungo oya ntibyo sin'igifungo biragaragara ntibyoshoboka yego oya ntabyo nabonye yego oya yes leta ya Kenya irongowe na president William Ruto yashize ambasade mu burere burongowe na M23 cyangwa bwafashwe na M23 no munsi ico kintu gitanga iheshusho kuri leta ya Kenya kuba yashinze ambasade mu burere burongowe na M23 mu gihe kandi ile ambasade Kinshasa ya Kenya mbo ivyo nibaza yuko mu nama ngirizokurikira ya East African Unity canke Union Africaine
ngira nibaza yuko bazoheza agakebura perezida wa Kenya kuko narumvise yuko leta ya Kinshasa yaritwaye yararize n'amakete nta burenganzira bifitiye gute ko nta buhari Burundi bufise ambasade zibiri muri Tanzania yego none hajya aho ziri hose ntihakontorerwa na leta ya Zambia sura none si ambasade zibiri ni ambasade imwe na konsila ikigoma yakujya ushobora gusanga dufise ambasade hariya Abu Dhabi muri Arabie Saoudite hakaba na konsila i Dubai urumva n'ibintu bibiri bidasa hamwe nabo muri ico gihe rero abakenya bari hafi bishobora gusanga ari nka manifestation yagombye kugira yo kwerekana yuko asutena no M23 mugabo nibaza yuko ata impact diplomatique vyogira nziza kuri Kenya muri ico gihe nibaza yuko burya iyo abantu bamaze kuja mu muryango w'akarere canke ubumwe bwa Afrika canke nations n'ahandi baraheza bakamwereka bati kosora iryo kosa wakoze yes mu gusozera bivugwa ko Uburundi bugeze kure mu kugura ibigwanisho bikomeye cyane byo kurinda umutekano w'igihugu aho ndavuga nka za ndege ziraba akarere canke mu kirere uko kifashe ndetse n'izirasa kandi zikarasa kure cyane mbega abarundi n'igiki bokumva kubijanye n'umutekano wabo mu gihe ibihuha byo ari byinshi ko Uburundi bushobora gutegwa n'inyeshamba zitandukanye hariho Redi Tabara hariho n'undi mugwi w'abarundi bari iburaya bavuze yuko bashobora gutera Uburundi canke bahimiriza cyane ugwaruka ko gogumuka canke rugakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye uno munsi iyo ndi bomenya umutekano waho bivanye n'izo ndege zirasa kure canke zicungera ikirere ubwa mbere ho nuko abarundi bakwiye kwizera inzego zabo bakamenya yuko igihugu cy'u Burundi gifise inzego zo kwivuna abansi zifise ibikoresho bikwiye n'ubumenyi bukwiye nizo zonyine ziheza zikaturabira amahoro n'umutekano mu gihe zoza atampungenge zifise biciye kuba zivugira canke mu yandi makano de communication ni ukuvuga yuko ivyo bintu bari bihuha ni imvugo y'umwansi yo guca ivutu abantu bitekaniye bumve ko nabone hari ikintu kibageramiye mugabo ico tuzi coco turizeye umutekano inzego z'umutekano zaduhaye leta yaduhaye umutekano ukwiye kubona igihugu cyose tumaze imyaka twoshimira perezida Ndayishimiye kuko kuva twayibonye mu mbere kuva atangiye gutwara yagize ikiganza cyiza ku cerekeye amahoro n'umutekano yaragwaniye ico kintu cyo kurinda amahoro n'umutekano ubwa mbere abihereye mu kubanza gukiza imitima burya abantu bavuga amahoro ntabaho kubera inkoho zahoze oya habaho umutekano mugabo amahoro aba mu mutima mu gihe umuntu mu mutima asimbagurika avuga ati naka aho bukera nkaraba n'abarangirira ukunuku ibyo nivyo bitara amahoro twe dufise umutekano tuhagira n'amahoro byose uko ari bibiri kubera ivyatera umutekano muke n'amahoro make mu mitima y'abantu yari amacakubiri amacakubiri afatiye ku moko afatiye ku ntara afatiye ku migambwe afatiye ku mashuri abiza n'abatiza abatunze n'abandi mugabo no munsi urabona yuko leta ya perezida Ndayishimiye yagerageje kubomagura ivyo bihome byose byatandukanye abantu noneho buri murundi wese akatembera yumvamo yuko Uburundi ari igihugu ciwe nta mushitsi n'umwe ari ngaha tugihurira mu iterambere turi kumwe mu mutekano tuwucungira hamwe no muri zo mbona yakore bavuga nazobonye bamwe babesha ngo ni ugwaruka rw'abahutu ngo bari kubategura kugira ngo bazohonye batutse ngo bari mu mugambo ariko najya je niho nanibere kuri stade mu makompanyi yari karadefira wasanga henshi abakomanda bizo kompanyi no ziti kompanyi ngene bari ko badefira ari batutse waraba mu mirongo baravanze uno musi ugiye kuraba abatutsi benshi ndane nka bose dayire kubera nibice bike bisigaye bitari umugambo ZFDD ico rero kimaze kuboneka abantu bimvamo amahoro bimvamo umutekano umuntu akaja kubaka azi yuko ejo azoyibamwo budaca yikorera ibirago ngo yiruka ahunga umubanyi wiwe
cyo ni ikintu bakoze gikomeye. Ikindi nacyo igisirikare cy'u Burundi ku isi nzima kirazwi, kuko uvuga ngo bafise ibigwanisho bitandukanye cyangwa ngo bikomeye, uzurabe u Burundi oni irabwizera ku buryo bikomeye cyane. Nta na hamwe haduka urugamba ruteye ubwoba bagomye gutabaza abasoda babona bati hajya ahantu haguye gutya hojayo bande barungika Barundi barabazi, ndabona bafise tekinike, bakagira discipline, bakagira n'umutima wo kurinda. Muri komandema bahaye abasoda Barundi nta rope ibamo gusubira inyuma mbere kwa mbere. Nicyo gituma babigisha yuko ubonye n'urugamba rwashushe cyane ukurasa sasa ukabona ziraguheranye wibikire rumwe rube rwawe mugabo ntusubire inyuma. Rero muri icyo gihe bajya bivuga rero barabizi. Hanyuma nibaza yuko abantu botekana, dufise umutekano ukwiye. Yego pe. Igiki wovuga ku ndege zasuko zavuzwe mu Burundi mu gihe abarundi benshi n'umusaza none kuzigura iri hehe konti yogira udushoboye guterera none kugura indege nubwoya bwameze mu kiganza. None hoza ntibafise indege ubwiye zega zindege gusa amadrone. Iyo tujyanye baza amadrone batujyanye hejuru hanyuma baturabira afise za vision nocturne ku buryo n'umusore banyuja buturubibe baba ubonye ari uwinjira cyangwa ari usohoka. Yego nicyo gituma babwira bati wifitiye business yawe ukabyuka saa 8 z'ijoro nturindire ngo buce, oya fata urugendo wigire, hari amahoro, hari umutekano. Hari n'abasirikare urabona mu mabariyeri ubuwe cyangwa polisi ibarabara usanga ibagera ubafite tekinoloji ziteye ubwoba. Yego. Sigura yuko karubaza amahoro n'umutekano atabi hari wasanga saa 12 bacu bavuga ati ntimuzura kurengana imbere ntituhizeye neza. Mugabo no munsi hari ibyo ubonye imyaka ntibayitana irenga. Muri bakabarundi bojya bagasi. Uburundi bwarasumyemo. Yego pe. Karamakora abarundi badafisi hapo. Bwarasumye. Uwe ko hashushe. Yego. Tukajyame wambaye. Yego. Oya. Kura gahuzu wisinzirire. Inyuma y'inzu haracuzwe nta ngorane pe. Oya. Yego. Abarundi benshi ya potre batekewe n'ubwoba bwinshi bavuga ati tuguma twumva aho hakurya ababanyi bariko baravuga yuko Burundi vuba MV turirinjira canke ritabara canke abansi b'u Burundi barinjira akumva kabisa intambara bariko bareko. Wumvije discours ya Nanga ni ya Moise Nyarugabo wabyumvije ngo batangiye kuvuga ngo iki bareko basaba Burundi ngo turasabye abarundi ngo baze ngo bakorane na twebwe ngo bareke Kinshasa. Nico kintu nashaka ngarukeko kigana kibonye ku munsi w'ejo. Uburundi barabizi yuko ntibwagiye gutera bagiye gutabara. Mugabe ico buzira bakubwira bati yewe wigira amafyeta ntambi uri hiyo mugabo ngaha ntikivogera. Hari akaririmbo baririmbye hirya y'ejo turiyo muri mu minsi mikuru nyene y'umugambwe muri anniversaire w'igihugu s'umukate umwana nkora iki ayo gabona bavuze indirimbo ziteye ubwoba kwe baca baririmba n'iyindi ngo ntawe uhinda umusozi urumviriza wowe. Rero ari ibintu umuntu yobona akavuga jewe sindi umuvugizi w'inzego z'umutekano umuvugizi w'inzego zingana mugabo nk'umwene gihugu akibamwo akirereyemwo agikoreramwo nta mpungenge z'umutekano dufise kubera ubwamo bw'amajambo y'amaterabwo bari hiyo hanze. Abandi bakurikire bongere bashikira inzego zabo bitoreye bazigirira icizere ivyo mahoro n'umutekano nizo zibiturabira. Ico dukeneye twebwe kimwe gusa isumba ikindi no kumvira indongozi zacu usumba kumva ibihuha biva hanze. Ibihuha biza gutuma abantu barara mu ruhagarara kubera kugomba kubereka yuko menga iwabo haziriko zirasha kandi babona hari umutekano. Nihagira hari ikintu kitagenda neza hariho inzego zizewe twatowe zizotumenyesha ingene igihugu kimeze. Nayo no munsi ugiye kuraba uva aho gacimbiri gushika kuri Republika hejuru leta
bose barakubwira bati humura igihugu kirarinzwe Moise Nyarugabo muri conférence de presse yahaye abamesha makuru yasavye leta y'u Burundi ashimitse kureka gukorana na leta ya Tshisekedi ahubwo bakaza bagakorana nabo mu kurondera ritabara bivuga ko umunsi kwa Moise Nyarugabo yigeze avuga nabo Burundi yavuze ati Uburundi twakoranye neza mu myaka igiye itandukanye Burundi bwaradufashije bwarakiriye abanyamurenge nivyo twavuze kuva kera mu biganiro tumaze iminsi tuvuga baravuze yuko Uburundi ari bwo bagiye gutabara abanyamurenge cyane ntashobora kuvuga ngo gukorana na leta ya Kongo rero ngo na Tshisekedi mu gihe ahubwo Tshisekedi ariwe yatabarije ubwoko bw'abanyamurenge agatabaza leta y'u Burundi ati mwe muri hafi yabo ntabarira bene gihugu abarundi bakaduga bahagera mu Minembwe bahagera muri za Bijombo za Bibogobogo za Mutarure na hehe ahantu hose rede tabara icyo nsubira kuvuga Moise Nyarugabo avugamo ibintu muga kasimba ibintu bikomakomeye kubera ko avuga ngo rede tabara uyu munsi yayigarutse ko ni sawa yari yihebye mugabo no munsi ntashobora kukura mu kanwa ururimi ngo avuga aho rede tabara yazananye rede tabara yagiriwe training mu Rwanda bayihera ibigwanisho mu Rwanda bayambika imyambaro ija kwica bene wabo bari abanyamurenge hakurya nimba no munsi Moise Nyarugabo akorana na M23 amakungu akavuga ati M23 ifashwa n'u Rwanda none wumva Moise Nyarugabo adakorana na rede tabara yohamagara abarundi gute kuja kugwanya rede tabara bari kumwe kandi rede tabara arizo ngabo zigwanira Nyarugabo uno munsi cyakabiri warabonye leta igiranire imigenderanire n'ikiroberi canke leta igiranire umubano n'iyindi leta umubano n'indi leta none la coopération internationale yego ni Kinshasa na Gitega si Kinshasa na M23 plutôt si Gitega na M23 si Kinshasa na Minembwe canke M23 nibibaho ahubwo yotuma agafuma avuga ati nyakubahwa Burundi urabona ko Kinshasa bizeye kandi murabona yuko yabahamagaye mukaza kudutabara turi mu ngorane zimeze uko ni mudufashe kuzivamo mudufashe no kutuvugira kuri leta ya Kinshasa tubeha amahoro kuko leta ya Kinshasa yigeze yanka yuko abanyamurenge n'abanyekongo wapi nikimenya mu gisirikare cya Kongo abanyamurenge bafite ngo bagenero 9 mu gihe hariho amoko yandi asumbya n'ubwisha abanyamurenge atagira nk'umusirikare mukuru abakoloneli bo n'indiri muri leta barimwo umushikiranganje w'inyubako n'iterambere ni umunyamurenge ni igisaro sivyo hariho abantu ze ba Enoke Ruberangabo n'abadepite batowe depute national umunyamurenge hari Kinshasa ari muri parlement sivyo curaba no muri presidence bavyo muri presidence mu bahanuzi begereye perezida umukuru w'igihugu harimo abanyamurenge abitwa ba Kongoro niyo bari abo bose none subwo kubwi wabo none ko atovuga atinya kuboha perezida w'u Burundi twe turazi yuko dukunda uratugwaniye twarabibonye wadutabaye rede tabare gitumare yatwiciye inka izindi razinyaga nawe urazigarura iduturira amazura uhashira abasirikare babu no bose abavyeyi bacu babaye amahoro dufashe nyabuna turabinga dukosore kosa twakoze ryo kwifatanya n'umwasi w'igihugu nyabuna leta ya Kinshasa subitwizere ivyo nibaza yuko aho ivyo bari gusaba nayo kuvuga ngo leta ngo nigende ngo divorce na leta yindi ya Kinshasa kandi bagiraniye amasezerano yo gutabarana basinyure baje gusinya n'abarobere ivyo ni ibintu sasa itopic ni ivyo bishoboka yego mugabe ico namushimira ni kimwe ariko araza baratangwe kuvuga ko barundi ari sawa yego ariko kare yahora avuga agashiramwe n'ivyo imbonera kure n'ibiki byose akavanga ariko ubu ni sawa
kandi mwe nakubwira burya ikinyoma nubwo cyo bacishe gute ukuri hagera igihe kugatsinda umunsi aratanguye guhema kameme uduhembe tw'ukuri nabandanirizaho yego avuge amenye yuko abarundi atari abansi babo abarundi si abansi b'abanyekongo si abansi b'abanyamurenge si abansi b'u Rwanda si abansi b'umuntu n'umwe mu karere uburundi buhagarariye amahoro kugira ngo akarere kacu turi kuronka amahoro n'umutekano udasanzwe amakandi akarere kacu gashobora gutera imbere kandi birashoboka yuko East Africa ishobora gutera imbere mu mwanya mutoya yes uno munsi ngo twari turasozera muri Nyarugabo nyene akomeza asaba nyene leta y'u Burundi ko ishobora kuza kubafasha amakandi kugira ngo ubwoko bwabo ntibugume bwicwa ariko uno munsi intambwe ari karatera ubona hari aho ishobora gushikana bino bihe turimo bo ubwa mbere ho gusaba leta y'Uburundi nimwe mugabo leta y'Uburundi nta ruhande rumwe ifise mu gupfa kw'abanyamurenge nta ruhande ifise ahubwo igwanira abayemereye kuyitabara kubatabara nico gituma wumva intahe nyinshi z'abanyamurenge bavuga ati twebwe umutekano wacu twatabawe n'abarundi nibo batumye tubaho mu mahoro aho abasirikare b'abarundi bari nta munyamurenge apfa nta n'umunyamurenge atotezwa Afwa pasi numvise abantu bariko barabesha bimwe byo gukokeza bavuga ngo basaba Burundi ngo bafashe ngo imisoro ibiri y'abanyamurenge ngo barakubita ugezaho umwe apfa muga ntibavuga izina ry'uwo muntu kibavuga naho yakubitiwe kugira bene baba mubeshuze mugabo n'ibyaje byo kugomba kwankiriza by'umuntu abavunira urugo sinzi uwo ari we avuga ati guma mwagiriza abarundi mugabo uko biri kose isi cyanye ku maso barabona uriko arakora ibitari byo abasirikare b'Uburundi bamaze iminsi muri Kongo itari mike urigera wumva hari ishyirahamwe mpuzamakungu ryabagirije ikintu mugabo uraba inyuma yo gusinya amasezerano kwa Doha na Washington ariko bagiriza M23 bavuye ko ifatanije n'u Rwanda yuko igihe ija gufata Goma yisha abasivili 3000 ibaze ubusa ndetse bamwe kaja kubakura mu bitaro bagakura umuntu gitana cy'ibitaro hajyanye bakamwica abandi bakabaturira mu maprizo inyuma gato hirya yejo muri iyi minsi heza ariko bagizwe yuko bishe mu bwoko bw'abahutu b'abanyekongo bicamwo abantu barenga 300 b'abasivili bafata ku nguvu abatagira uko bangana muri ivyo vyaha byose nimba ari ndengera butungane canke crime de guerre urigera wumva hari ikintu cagize umusirikare w'Uburundi hari umusirikare wumva bagize ngo yibye hari wumva bagize ngo yafashe ku nguvu hari wumva bavuga ati yagiye gutera abanaka aho bari n'amahoro rero ubwo bamaze kubona yuko Burundi bwofasha nibemere bubafashe rero ariko bareke kuvuga ngo abarundi bareke bagomba kubagirira amahonya bwoko bazi ibyo nyamuri zero baravuga wari genocide yateguwe izokorwa ngo n'abanyekongomane ba Kisekedi ngo bafatije n'abarundi sivyo bahora bavuga none umunsi ko babonye yuko babeshe bakabeshera ingabo z'Uburundi bakayishira leta y'u Burundi bakabona ko ariyo yotuma ibafasha kuva muri ivyo bibazo aho bayaze neza nibabandanyira ahubwo bayisabe neza ahubwo barabe ingene amakosa bakoze bo bafasha bagahagarikiraho bakabafasha yuko leta ya Kinshasa nayo yoheza ikemera ikagira hamwe leta y'u Burundi yo kwemera kubafasha ntumva yuko twigana bayitandukanye mu gihe bagifata inko bakarasa kuri FRDC leta y'u Burundi ntiyo bishobora mugabo bavuga ati twebwe leta y'u Burundi turabona ko aho uri hari amahoro kandi abantu bose bahari burabarinze tugira tuguhungireko inkoho dufise tugira tuziguhe ubwire Kinshasa ko twe tutakiri ko turagwana ariko nabo babwire ntibaza kudufata cyangwa ngo babandanye baza kuduhiga ico gihe babasavye neza nibaza yuko leta y'u Burundi yoheze kagira ateka turaje tubafasha mugabo mu gihe bakiriko baraja kurasa FRDC ndetse bakarasa no ku position y'abarundi niki biragoye mugabo urumva uko batanguye kubivuga ni sawa yego twizere yuko mu misi ya vuba tuzoro nyinshi zitomoye kuko ngene ubundi buryo kwifatanya abanyamurenge kugira ngo kumva yega ntibigeze buriya kwifatanya n'abanyamurenge kuko Uburundi bwahaye indara abanyamurenge imyaka myinshi hari abanyamurenge bamaze ngaha imyaka 36 bahabyariye barahashingirira bagira abuzukuru bubaka amazu bagura imiduga bakora business ngaha Uburundi burabarinda ngo bahaye amahoro n'umutekano
ubucamanza bw'Uburundi burabarinze ko nta muntu abarenganya ngo nuko ari abanyamahanga ndongo urumva byose babivuga babizi kubera barazi ko ata muntu wabo ngo ahari karahohoterwa muga babivuga kubera muri za ntambara za politike bakorana n'umwansi w'Uburundi ahagomba kubatamika ibitutsi batoka abarundi kandi atari byo Ego. Yes, mwigano tuyaje twazemo byinshi bitandukanye bifashije abarundi kumenya umuco wihonya bwo kujyakorewe abarundi ariho kandi twayaze n'ubijanye na East Africa anya mu karere bijanye n'umutekano hari ngaha anya ndetse no mu gihugu ca Congo n'ibisanzwe bihari kuri uno munsi abarundi benshi barafashwa uyu munsi mikumbura bahereza ijambo rimwe ku bakunzi banyu bakunda ubutumwa bwanyu bw'ijambo ry'Imana ndetse uno munsi ukubereka umuco w'ubuzima ndetse nakazoza n'umutekano udasanzwe muri kano karere ijambo rimwe kuri bo ku bakunzi bawe ubwa mbere hoho nuko abantu bose aho bari boremesha amahoro umubanyi wese akabana amahoro na mugenzi we bakareka kubona yuko ibyago by'uwundi byo umunezero wa mugenzi by'uwundi twese tumaze kugira umuryango umwe witwa ngo ni East African Community ni ukuvuga ibihugu byacu byamaze kuvanga bene igihugu rero ababisinye bakaja kubidushiramo sibo bokwadukamwe umwe canke babiri basubira kuza kudushira mu bibazo nukuraba neza yuko rero abantu batoja gutamba intambo mbi batazi n'uri karayivuza ari gituma yivuza abantu bose bagahagarira amahoro bagahagarira umutekano bakavuga ukuri hanyuma tukabana twubahana Yes, ndabashimiye cyane gose kwenye mashugo duheretse. Murakoze. Ego, ndabashimiye cyane mugiye musi madukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera aho ari hose ndagusaba kugira subscribe kore kunze kubaka umuryango munini. Asante sana.